banyakubahwa bashikiranganje muri ngaha, nyakubahwa murongoye ihuriro ry'amasendika Kosibu, nyakubahwa murongoye ishirahamwe ry'abakoresha AEB, nyakubahwa ramatari w'intara nziza Ngozi mwatwakiriye no munsi, banyakubahwa muramatari muri ngaha, banyakubahwa murongo y'imigambo yemewe n'amategeko muri ngaha, banyakubahwa bayobozi bishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, banyakubahwa ntwazangabo mu gipolisi n'igisirikare, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu n'amashami mpuzamakungu ngaha mu Burundi, banyakubahwa bungere ba diocese katolika Ngozi na diocese ya ishengero Anglikane Ibuye, banyakubahwa Gwizatunga muri ngaha, banyakubahwa ba musitanteri murongo y'amakomine muri ngaha, banyakubahwa murongoye amashirahamwe y'abenegihugu n'ubuzi butandukanye bwa leta muri ngaha, bene mwese mu cubahiro Imana muhaye. Reka rero manze ndabaramutse mwese amaro y'Imana, ubumwe ibikorwa iterambere no gutungane mu gihugu cyacu Burundi. Mushobora byose kubwino kenekerezo rya mbere Rusama mu mwaka wa 2020 turamutse duhimbaje umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi igihugu cyacu cy'u Burundi, mu ntara zose makomine yose arangwa amara umutekano n'impore. Kubw'ivyo Mana yacu tuyishime tuyikomere amashimwe cyane. Dushimire kandi Imana mushobora vyose yuko uyu munsi mukuru udasanzwe ku isi yose, sinkekeranya yuko usanga ari hake cyane ku isi uriko rahimbazwa nk'uku abarundi tunezere duhimbawe kandi tukawuhimbaza atabwo badufise kubwo ikiza mu mba kivuga no hino. Dushimire iyo Mana yacu ibana bukingira gucaje cy'uburere. Ya kandi shimira Imana kubwo turinga mu ntara ya Ngozi kino kibuga cyo kumuremera. Shimira Imana cyane ngiye kuraba kuno twatawe mu gitondo harari mu ngenge nyinshi cyane, ariko bana yuko Imana tugire neza kaduha agaco keza n'akazoba keza tuyikomera amashimwe Imana yacu. Mbere ni heza cyane. Uyu munsi mukuru rero w'abakozi n'akazi turamutse duhimbaza nk'uko uriko rahimbazwa ku isi, ufise icivugo ngo twitaba amatora tudasize inyuma ibikorwa by'iterambere ry'igihugu cacu n'ingo zacu. Niho ngira mvuga ikintu gitoya kuko ijambo nyamukuru twari turishikirije. Amatora dutegeza kuyitegurira tukayitabira n'umutima bikunze kuko na yacu kandi tube twayaterereye. Banze ndabashimira abarundi mwese ukuntu mwakoze igikorwa kidasanzwe, kubona mwaritangiye bwe bwanyu uburyo bwose bukenewe kugira ngo dutunganye amatora mu mwaka wa 2020 atamfashanye mvuye hanze. Murabakoze, mwakoze vyiza, mwikomera amaji cyane. Mu mateka y'u Burundi nshimiye bivuye ku mutima kuko aya matora agira gatatu mu myaka itarenga 5 ari mwebwe mwitangiriye uburyo bwo gutunganya amatora. 2015 murazi byabaye n'ukuntu haduteye akagere
bazi ko duteze umutego tuvuga rimwe mwumva gatanu amafaranga azoca araboneka 2018 dutora ibuza shingiro nimwe mwabyitoreye mutanga n'amafaranga none no mwaka 2020 mwaratereye amafaranga ujanye nano matora kuburyo ari umusesekara n'ubu twarabuje gutanga yandi ko ngomba gutanga yandi mwikomera abashicana sinyekeranya neza yuko amafaranga hano matora no mwaka 2020 nazohera uburyo uzobusigaye tuzoba dufise uburyo butari bukeya uzotunganya yandi mu 2027 mubandandiriza aho nyene nimusubira inyuma turi mu bihe vyiza rero amatora amaze gutahura akamaro kayo adutuma dutora imigambi myiza kandi tugatora n'indongozi nziza zidufasha gushika mu iterambere twifuza Monaka ryo kubanza gushimira abarundi mwese ukuntu mwanyizeye kuva 2015 gushika no munsi mukaba mwaranyizeye nkaba ariko ndasozera ikiringo canje mu mara umutekano n'impore kandi mwanafashe mu mugongo mukanshigikira ndabashimiye cyane kandi namwe mwikomera amashi mwafashe rero w'abakozi n'akazi uyu munsi mukuru no munsi mukuru wanyuma ndongoye kuko umwaka uzamango nkaya hazo barundi mukuru w'igihugu azobadokoreye mu ngata muzo mufate mu mugongo mushigikire nkuko mwashigikiye kandi atwe muzosumbya gatatu kuko je naciye mu bigoye ariko kino gihe mbere ni heza cyane twatanguye bigoye cyane murazi 2005 ko byari vyifashe byari bigoye cyane ntabwo mwasa nuko musa uno munsi ntabwo igihugu cyose cy'u Burundi uko cyasa 2005 murakizi twatanguye bigoye cyane ariko turasozera hameze neza cyane ibyo nkabikesha rero ubwa mbere Imana mushobora byose nabwe abarundi bene wacu twavuze rimwe mu kuva gatanu mukadushigikira mukadufata mu mugongo Imana bahizagire cyane amatora rero ni gwacu tuyitabire ataguhiga imanga kandi amatora y'ino mwaka yoyo n'amatora atandukanye n'andi matora myakeze kuko ano matora no mwaka n'amatora y'intsinzi y'abarundi bose kubansi bose mu Burundi iyo bavagahera ku isi nzima n'amatora kandi Imana igiye guha abarundi intayo kwikukiye vuye mu ijuru yurukije ku Burundi mu bikurikirane neza hafi murabibona ko bikuragenda kuko amatora ntasa n'ayandi yizwa imbere yabo mukenyere rero mushimira Imana cyane mu buryo budasanzwe aya matora tuyitabire mugabo turi kubikogwa amatora ntaribwa amatora kugira mwavyumva dufasha koro indongozi n'imigambi myiza no turamirize mu iterambere no mu ntwari bereye mugabo tubeshwaho n'ibikorwa by'amaboko yacu nico gituma tubasavye mwiyamamaze muje mu matora muhana imbo mu miryango iwanyu uno munsi batatu cyangwa babiri bagenda kwiyamamaza abandi batatu basigari ku kivi muze murakurakuranwa kugira ngo turime tworore dutere imbere tudandaze idusamare ivyo bikorwa rero biteza imbere igihugu cacu intambwe tugeze ko tubagejeje ko ni nziza cyane nateguye kurongora igihugu cacu Burundi 2005 Uburundi bwibesha ku bice 45 kwijana kandi ibyo byarabaye kuva tukirose nayo kwikukira ariko niko ndasozera kino kiringo umwaka wa 2020 tubagejeje ku ntambwe nziza bice kuko twakoranye none heraba dusike twibeshaho hafi ibice 90 kwijana iterambere ry'ingo zacu ingo zacu ni twebwe tuje kwiterambere ntabanyamuganga zo guteza imbere urugo rwawe ni uruteza imbere biciye mu bikorwa by'iterambere nawe muri kumwe mu rugo nesho tubari iterambere ibikorwa mu ngo zacu ari kirumara
kugira ngo ingo zitere imbere, ingo ziteye imbere n'igihugu cyo gitera imbere. Nagira nshimikire ntange impanuro mu kanya gato ku bintu bikeya cyane. Ubwa mbere, hari abashikirije abafashe ijambo imbere yanje baserukira abakozi n'abaserukira abakoresha. Ndashaka kubashimira yuko ivyo mwabishikirije nk'abarundi bakunda igihugu cabo kandi bazirikana igihugu. Tubakomera amashi cyane. Numvise yuko bashikirije ibintu vyinshi vyiza vyarangutse n'ibindi bigisigaye kuranguka, kandi ibyo vyiza kuko ntitwoshobora byo tubikoze byose akazi koca gahera. Nagira ndabaremeshe rero mwebwe mwasarukiye abakozi n'abakoresha, ivyo mwatubwiye vyinshi dusanzwe turiko turabikorera ko muri leta y'u Burundi, ku buryo rero atampungenge zihari, vyinshi biriko birategurwa, ibindi bisa niko birasozerwa. Ni mureme rero ko mwashimye yuko uruze dukorana neza cyane. Bizokunda twabandanya kuri umwanya twataye, kuko umwanya twataye wadusubije mu bukene, bigatuma n'ibyo mudusaba byinshi mutariko murakora. Ari guhera 2015 muhagaritse amayegeregere, mbona akajya kubashimira, tubakomera amashi. Nta yegeregere mu myaka 5 ireze turasora kumva mu gihugu cyacu. Byatumye ubutunzi bwiyongera, dufata n'ingingo nziza cyane zituma tunagorora ibyari byaraguramye bikomeye cyane byo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara, kandi barashima. Rero ivyo byose mutubwira hari niya bisaba uburyo nabwo buva mu bikorwa. Ingeso mbi y'amayegeregere muyigize kure, tuje ku kivi uburyo bwiyongere, kuko byose mwasavye bisaba uburyo. Ubwo buryo nabwo buva mu bikorwa. Mwadushimiye kubyo twakozwe no myaka 15 tujye gusozera. Umwamagirwa n'abagabo iyo mutafata mu mugongo ntari gushobora. Narafashijwe n'Imana, ndafashwa na mwebwe abakozi n'abakoresha, niyo ntambwe tugeze ko kandi twikoraga iragi ryiza. Biranezereje cyane iyo nakoze, mwashimiye, biranezereje cyane. Mugabo kandi twagomba tubamenyeshe neza yuko ibyo birasozerwa tuzobisozera. Ibyo mwasabye navyo bitari ko birasozerwa bitaratangurwa, nashaka kubaremesha kuko abanyapolitiki bari yamamaza barabirembeje. Inyishuri hafi cyane, dukomera amashi abanyapolitiki bari yamamaza. Tukabasaba gutora neza, mugatora abantu b'abanyabwenge, abantu bazi kurobanura neza ibintu, abantu bamenyera ibintu, kugira ngo noneho bice bigenda neza gusumba. Twagira kandi dukebure abigenza nabi mu gihe cy'imyamamazo n'amatora. Ndashima cyane yuko abanyamigambwe biciye mu ihuro ry'imigambwe barumvikanye, bongera kandi barafashwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati, barashiraho amategeko ngenderwa ko biyemereje ubwabo ko bazokwigenza n'ukuri bataza guhimiriza abanywanyi babo bataza kwigenza. Turabashimiye cyane. Nimube rero bandarisizaho ibyo mwasezeranye abanyamigambwe bikurikize.
abanywanyi b'imigambwe ibyo basezeranye bakoranye mu migambwe bikurikize. Binaniranye utazobikurikiza umurongo twarawuciye, abajeje umutekano nukumufata mukamushikiriza abajeje ubutungane bakamucira imanza ikibiriraho kabigeze. Tuzosigara gusa turaba yuko hari umunyamugambwe aza kumuvugira nimba azoba yamutumiye, hanyuma nawe ntarihindura amategeko, imanza zizocibwa, ingingo zifatwa, Uburundi bume butekanye, ntitwifuza gusubira inyuma. Tubahamagare kandi kwitanga mutiziganya gucungera umutungo w'igihugu ano mezi. Mu mateka y'amatora igihe cyose aya mezi yo kwiyamamaza, amezi ajanye n'amatora no kuyasozera, amezi atarenga amezi 4-3 yama adusubiza mu kinogo gikomeye cyane, kubwo abantu bafise ingeso mbi. Bamwe baja kwiyamamaza, abandi bakaza kuvoma no kuyora mu butunzi bw'igihugu. Duhamagariye rero Umurundi wese ku mitumba, mu makomine, mu mazone, mu ntara, mu buzi bwa leta bwose, mwese mubideretse twarashizeho umugwi ukorera mu biro by'umukuru w'igihugu, mukwiye gushikiriza ibiriko biraba byose ariko baronona, kugira ngo bamenye yuko bariko barajya amagi yabunge mu minota amasi yakiranagiye mu rutaro. Muvyumve neza, tanga amakuru, kandi abatanga amakuru bose bazoronka agashimwe. Hari amadosiye maze gushika atari make, nta numwe azohirahira ngo asubire gukora mu kigega ngo avome cyangwa ajye umudandaza butemera amategeko ngo yemere yonone ubutunzi bw'igihugu ngo tumwemerere. Ntabwo dushaka kuraga igihugu gikenye kandi tutatera intambwe mu butunzi. Koze no munsi ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu no kwa kane meje kubaza muri operi bambwiye yuko twarayitwije amafaranga ariko ko yatekanijwe imiliyaride shikindwi. Murumva yuko ari intambwe nziza, ntitwifuza gusubira inyuma. Kuno kwezi ko nyene kwa kane, mu kwezi kwa gatatu twarengeje ko imiliyaride ko yatekanijwe zishika 23. Mu kwa kabiri twarengeje ko imiliyaride zirenga 10, no mu kwa mbere zishika ku 8. Urumva duhagaze neza. Ducunge rero ntago dusubiza mu ihumbi. Turabararetse mwese, dushaka yuko azodukorera mu ngata, bazoshikira mu bigega vyuzuye, kandi tuzongera umutwe, kuko imbere yo kubisikanya n'ubozo mwatoye tuzobanza bose twashikirijwe niwo mugwi, tubanze tubashimire intahe. Umushasha azodukora mu ngata azosanga bose nabegeranije, nta ngorane ko kazi sinzokabutuma, azosanga nagakoze. Kuko ari intumva.